icenda turi munda, hageze muri maternite murasenga, ati Imana niwankura nzogushima. Imana yarabikoze murahasohoka, ababibonye ati muragasimba imanga. Bavyeyi muri beza, kwihangana amezi icenda turi munda, hageze muri maternite murasenga, ati Imana niwankura nzogushima. Imana yarabikoze murahasohoka, ababibonye ati muragasimba imanga. Bavyeyi turumva mwarahangayitse, natwe tugiye kubagamburukira. Namwe ico tubasaba muturerere muri Yesu, kumwe mwabisezerana muri maternite. Bavyeyi turumva mwarahangayitse, natwe tugiye kubagamburukira. Namwe ico tubasaba muturerere muri Yesu, kumwe mwabisezerana muri maternite. Batwirengagiza, bakatugumiza muhira mu misi yo gusenga. Abigisha ivy'Imana badutumye ko mukatwankira, ati guma muhira mwige mufise devoire. None devoire n'Imana muhise mwiki? Muri maternite mwasezeranye kuyikorera. Ndazi hari abavyeyi batwirengagiza, bakatugumiza muhira mu misi yo gusenga. Abigisha ivy'Imana badutumye ko mukatwankira, ati guma muhira mwige mufise devoire. None devoire n'Imana muhise mwiki? Muri maternite mwasezeranye kuyikorera. Bavyeyi turumva mwarahangayitse, natwe tugiye kubagamburukira. Namwe ico tubasaba muturerere muri Yesu, kumwe mwabisezerana muri maternite. Bavyeyi turumva mwarahangayitse, natwe tugiye kubagamburukira. Namwe ico tubasaba muturerere muri Yesu, kumwe mwabisezerana muri maternite. Bavyeyi turumva mwarahangayitse, natwe tugiye kubagamburukira. Namwe ico tubasaba muturerere muri Yesu, kumwe mwabisezerana muri maternite. Imigani 20 ku murongo w'indwi haravuga, umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe, ahigwa abana biwe azosiga. Imigani 17 ku murongo wa 6 haravuga ngo, abuzukuru n'imbogitsiro c'abatama, kandi icubahiro c'abana ni basi. Bavyeyi, ibuka igihe mwari muri maternite, nimwatabaje papa canke mama canke umugabo, mwatabaje Imana muvuga ngo Mana tuzogukora hamwe dukura ahantu. None
Imana yarahabakuye, none umugisha yahabahereye ntimwifuza kuyishimira mu kuzana abana banyu mu gikorwa c'Imana. Bari kure baze bakorera Imana, bizobabera umugisha kuri mwebwe.